Et voilà, twashitse mu bwami bwa Pam Channel TV émission ndi kukayi. Uno musi rero nase yuko biherera mu commentaire kuri Pam Channel TV nararashije campagne yitwa kubwawe. Namambaza utubazo dutandukanye abantu bakagira ama commentaire bakishura. Hariyo rero mperuka kugira yakoze umuti ndababwiye. Yakoze umuti narabajije ati kugawe ni wahe mwuga wibaza yuko ushobora abawukora bashobora kutaba bizigirwa kwisango bahaye abakiriya. Les amis wamengo nkoze mu nzuki bose kuri tayere mana yanje eko baravuze bamenize n'abagraphiste n'abantu bagira marketing mugabo aho haza ka commentaire kamwe mugabo batayere no nanje 97 kwijana rero nase yuko biguma mu makomantere vraiment mwe murabizi nase bijya bintu urazi ko nanka ibintu byo kuvuga mu intamatama musi rero nakiriye umutayera azwi ngaha mu gisagara ari hits nakire mu bwami bwa Pam Channel TV Eric abatagira Clapton akaba ari umutayera ari hit les amis ari hit vraiment genda muza ari umuntu nukuri kwisango ari okay mugabo ushobora gusanga nawe ubizi ingene bihinduka atubwira ibyo bintu ni washobora kutubwira urumva Eric karibu muri émission kukayi. Murakoze cyane kuntumira muri kino kiganiro kukayi hama ngiriye ko nishura ntugirako ndaguha kanya sha Eric mukanya wumva uri kurabira aha barakwiyereka nazanye bagize ama commentaire nga yo Eric waje nibaze kuza kuduha umuco wose witeze kutubwira ego umukanya ndakugarutseko kunze bo kukangira nakire rero bamwe mu mashoye kugira ama commentaire kuri Facebook ntibagize kuri Facebook baragiye no kuri Instagram baragira commentaire nakire biyena batazira ati wa mwengine copy ngira muramwibuka namusanze ko kuri commentaire nicaha yanditse nakire na Vania muramubona yambaye ba legend gusa ngaha anye ibintu yavyiteguriye nawe yanditse commentaire kuri ku batailleur urumva nawe nyene arafise byinshi aza kutubwira siraye gutumira bose ariko nashoboye gutora nka babiri kugira ngo bashoboye kutubwira. Alors reka ntangure kuri Eric Clapton jenda muhamagara Clapton dasavye utubwire abantu bose 90% banditse abatayeri ibyo bintu nibiki ko bavuze byakwene ni murabizigirwa kwisanga ibyo bintu biva kuki kumengo ni imyidogo myinshi duha uwo muco. Murakoze cyane hama ahubwo numva ntangaye gose numva ntangaye kabisa kumva ko 90% bavuga abatayeri ndumi ahubwo kuko uko dusanzwe dukorana ego karashobora gucamwe mugabo ntivyoshika kuri bice 90% burya numvise ntangaye mbo birashobora kuba ngira ngo hari abatavyifatamwe neza mugabo ubundi turagerageza vraiment turagerageza abatayeri turagerageza gukora uko dushoboye kose kugira ngo tunezereze abakiriya bacu turagerageza vraiment bishitse hari n'igihe bishika tugakora no mwijoro kugira ngo abakiriya bacu bamererwe neza ntihagire umuntu acererwa canka agenda aridoga mugabo rero nako ntigashobora kubura sinovuga ngo ibintu byose ngo birera ngo rendez-vous ni top igihe cyose turagerageza mugabo hari igihe bishobora gucamwo par exemple nk'ubu unye urashobora gutanga ugatanga programme ya une semaine hagaca habamwo nko muri iyo semaine hagaca habamwo nka 2 jours mubuze amatara canke harabaye ikibazo harabaye nk'umuntu agwaye mu bakozi aho onye rendez-vous zirategezwa guhinduka uko bidategezwa guhinduka umuntu wari wahaye nka rendez-vous ya mercredi aje yo mercredi habaye nk'ico kibazo c'amatara hakabura nk'umunsi 2 canke habaye n'ikindi kibazo rendez-vous zirahinduka mugabo iyo bihindutse ni byiza ko umuntu abwira umukiriya ati ikibazo iki niki byagenze gutya na gutya muri ico gihe nibaza ko umuntu agerageje gusigurira umukiriya gutyo arashobora kubitahura mugabo iyo afise urubanza wewe nta kindi kintu aba ariko arabona muri uwo mwanya aba ariko arabona urubanza rwiwe yateguwe
nico bituma uwo muntu nawe musigurira gute biragoye ko aza kwakira ico kintu aza kwakira ngo kintu ndabitahuye oya ntaza kubitahura kubera ko wewe mu mutwe abonamwo urubanza yateguriye iyo mpuzu aho rero niho hari akunda kuba ikibazo mugabe ico kibazo ntico twara ibice 90% je ngo mavuga ati ndatangaye kumva ko abatera yo batwara mon cher ndakubwiye yuko narabonyemo ngo menuisier ngo abagira marketing ngo abagira ngo abagraphiste aba designer ako kama urumva nko muruzi mugabo uruzi gose yari tailleur byarakomye induru kubera nabuze ati ibintu sho kubigarukiriza ngaha ifo yuko tuzana umuntu aduha umuco aho nyene ukiri ngaho hariyo nazanye rero nari ababwiye yuko nazanye abanditse muri abo bakandika kuko nabatoye kubera ntibagize kuri Facebook gusa baragiye no kuri IG barandika tailleur bisigura yuko umengo barafise akantu mu mutima kababayeko rigena kubera iki ari cyo ubuzi ku batailleur ibyo Clapton yabahejeje kuvuga uba barakoze en tout cas vraiment ikintu cyitwa abatailleur vraiment barakwiye iyo bataje barakwiye kuca bihana bivyo abateri bose muhira zamufata kanya mwihana kubera sinzi ko babigira kuri bamwe ubwo abantu kavura barakeneye agakiza n'amasegesho benshi cyane gose biyeze nge mu mbi ni nyinshi umve nyinshi gose impwemu cyane je no bivuga ko ndarengeze kuba nagiye gushonesha ipantaro nje gitenge mvuga nti iyi nzo yambara ko yari yasare y'umuntu yantumiye ndabati ngaha nzogenda mama we ishe tiwa alias tiwa usho vyumva nawe hama wakagoma telefone ati ngo sister urene ngo yamuzozo kwitora ryari nkavuga ati yo yahejeje basha ni gushika gusa nipiba ndabantu hatameze neza aca hasubiramo shitse zarakati bitambara ho yandika ndamubaza ati ni wowe kuri telefone iyo kandi maze kugushikira ga Eric dindi abizi ndabaza kubivuga ndamubaza ati ni wowe kuri telefone ngo mabuze ngo jewe n'ukuri ati niwe wa telefone utabisije ukurakora ko wahejeje urumva ngo yamabuje ngo mfise ikibazo c'amahera en fait aba tailleur bahagacira amahera kuruta umuntu yaje kubashorera ngwino arabitubwira byose arabitubwira umuntu rero Eric nimba ariko ari bimeze ntarusakuruza kubanga byose cyabisasa hari umuntu akubwira ati hakuntakariza umwepfu umunakariza amahera kuko amahera n'umwanya urarondera ukayamusubiza mugabo umwanya n'ikintu kitagaruka urumva nukuri je nabaye choqué vraiment ku n'ubu sindasaba kuja gusonesheje impunzi umuntu waramuhevye naramuhevye none wowe guma wizira umuntu nawe akudekonera urumva ngaho ukiri ngaho nyene nihere Vania nawe atubwire Vania woba warashikiwe n'ikintu wumva utazopfa wibagiye ku mutayeri nukuri jewe mvugishije ukuri abatayeri Imana yonyene nikwire kuduha umutima wo kubababarira kuko twega abantu ntitwogishoboza je ndavyibuka by'abataye n'abantu baba escrow vraiment sinzi ngene byogenda ara ngo n'aba escrow urambabarira ariko muraba escrow ndabanguranya gutya jewe ngaha jewe narigeze ko mfise urubanza ndayimubwira ati kanzu numva ndayishaka kuzokwambara mugo rubanza numva ndayishaka ndayimuha avant une semaine arambwira ngo sawa ndagenda turajana ndagura igitambara byose ndamuha donc urubanza uwo musi ugo rubanza uwo musi ugo rubanza ndamutelefona ati kutabaye ukimbwira jewe ndahaci ngo banza urindire ndambwira ati oya ndaje mwese nobizera shitse cyana mugati impuzu yanjirihe impa jewe ku mugoroba mukanya ndagenda mu rubanza acambwira ngo ngo ico gitambara gisa gute yo mana yanje naciye numva ncitse intege yari anniversaire yanje naciye mvuga ati reka ntangure ntumbwira abona tumiye nibiki babireke ko vya kubera impuzu ubiheba no biheba kuko nicyo wite washize mu mutwe yo bikubiya bien avant kugira ngo donc fumugura canke wiyaranjura mugabo namwe hari ikintu nje ndabagirize kubera iki hagati muri iyo ndwi
utamutelefona eske bigezehe umwibutse naramutelefone yego ngo wowe uraza ngo ibintu byose bizogenda neza kandi ntiba naguha n'umwanya wa telefone wacuza ku munsi w'urubanza oya narahaciye turagura ibitambara ndamuha arampima hama ndavuga ati nzoca ngaruka nguma ndamwandikira ama message ntiba nafise n'umwanya wo kwitaba amapeye ngo bizogenda neza bizogenda neza abakiriya bawe ntubitaba Jenda bitaba gusa hari gihe bishika telefone ntuyumve ugasanga ntiwitavye nkuko nundi muntu wese bishobora gushika wamufise icyo mwiyagiriza uvuga ati impuzu yiwe sindayishona kuvuga ufise icyo wiyagiriza ndujashobora kuba uri mu bintu byinshi ugasanga telefone ntiwayumvise nkuko nundi muntu nawe bishobora gushika ukamenya nk'ubu wewe no gutelefona nk'ubu wewe ndagutelefone ufise akazi kenshi ahubwo uri busy ngasanga telefone ntiwayitavye noca ndakwitumuye ikibazo suko kwitaba n'ibiki ikibazo nuko umubwira uwo muntu akaba arashira mu mutwe ati nubwo nosanga impuzu ntibizokunda cyangwa ukamubwiza ukuri ati rondera iyindi mpuzu urambara umbabarire ubura yambara kuko umuntu abashize mu mutwe afise andi ma dépenses avuga ati iyi mpuzu nzoza kuyitora mugabo ibi twibuke yuko muri iyi minsi amaze iminsi igihe mugabo se ntitubwire iminsi yose ntihamye habura amatara ubu hari aga problème k'amatara mugabo kijya kintu cyo kumuntu ashika agishika akaburi humubwira ati yo mbega ngo ni yahe uyu Erike rero yashemwe acana kuririmbira n'akaririmbo ko guhimbaza umunsi wa pasi warabiyetse ndirimbira kakaririmbo urumva mu bisanzwe je namambwira abakiriya banje ufise amaprograma menshi y'abantu umuntu fise telefone ndaguhaye telefone yanje hari gihe ubu ufise gahunda nyinshi zipangapanganyeko je umukiriya ndamubwira ikintu kimwe ntuzonsabe impuzu kuri ku munsi wawe w'urubanza canke ngo hasigaye umunsi umwe dusigaze ivyo ndabivuga cane dusigaze nk'iminsi 5 canke iminsi 3 kugira ngo n'igihe woshika navyibagiye tuze kuronka uwo mwanya mugabo uje kuri uwo munsi nyene aho vraiment biba bibaye ikibazo ugasanga navyibagiye kuko kwibagira n'ukuri birashika aho hacaza bya bindi yuko uyu yampaye amahera menshi uyu yampaye make uge ntashazongira zo ari email ku bantu bafise iyo ngeso ico kibazo sicoye jensi ndiko ndavuga ku giti canje jewe nibaza ko benshi barabizi nta nubwo nshira amahera imbere cyane kubera ko n'impuzu nta nubwo jewe mvuga ati utegezwa kuri avance oya jewe umpaye itisi yawe ukampereza ibikorwa byawe ndabigukorera hama biheze ukaza ukabitora mugabo byo bari byo mu gihe uvuga ati okay utarisha amahera ya naya sinkora akazi mugabo aho ngira ucamva ko ntabwo ari kibazo cy'amafaranga menshi kuko burya nta mafaranga menshi uwuzanye make no munsi ejo ni wazozana menshi nukuvuga ngo ndakubaza kubera iki mwega batayo mudashaka umuntu nkubazaniye impudu mudashaka kumubwira ati oya vraiment ihanganire nta mwanya afise impudu nyinshi aho kumwizeza akaganda akakwizera kandi wari sanse kumubwiza ukuri ngo ko ushatse amahera ukumva umenga byose ubishobora kandi utari ubishobora Eric jewe nimba atabihinduye Eric je yarigeze kumbwira ati nukuri subiza inyuma mugabo niba ubwo niho baharimo no kureka kuvuna umutima w'umuntu kuko rozigariyena je ndiyumvira ubwiye umuntu ngo nukuri ntibishoboka waramumenyereye je sindiko ndabavugira ndi hagati na hagati simvugira wewe simvugira na Clapton arabizi yuko nta gafano no musaza kusororera arabizi agasuguti yahora nkunda kungurira agasuguti naragahevye umundi kuri programme ikomakomeye yo kuja kuri ndri ivyo byakomeye byagenze gute jewe nkiza rero sinaye bwaheze hasigaye hacamwe n'ivy'imyenda arambwira ngo igitambara cyawe munice ndambwira ati fise urubanza mu kanya hasigaye amasaha 2 ngo ngo mbwira ngo burya ngo nashatse kugikata ngo mba ndaronse ndambwira ati mpimu kubera rero icyo nako ndavuga badufatira muri avance umuntu wamaze kumuha avance none uragitora ngo mpamahera urazi ko abatayiri badasibiza amahera
urumva avuga ati barayasubiza cyane cyane rwose ntayo musubiza jewe yansubiza nayo kuca ngenda ahandi bakanyarukiriza mugabo yambwiye ati amahera zishobora kuyaguha reka ndabigukorere jewe turicarana kuko ugiyeho uca usanga kandi atayishoye turicara ndicara ngaho ishavu rirandenga ndumva ibintu byose byambihiye ndumva n'ugo rubanza norureka kuko impuzu agushone ukaca uyambara ntiwayimeshe ntiwagize iki nkaguma ndamubwira ati ntushe ko ivyo bintu byanyu donc by'ibicafu iki acaragenda angurira imyembe angurira imyembe arayikatakata neza arayikatakata neza arashira ku isahani ngo burajya ngo ndahejeje ubunyene iyo muzu nayambaye rimwe n'ubusindasubira kuyambara kubera umubabaro n'ingene yayishonye byihuta suko nenda bishaka ndetse ni mu mutwe twari kudusiga Pamela sinari kureka urumva ngo simbura impuzu mbure n'umwere oya mama wewe yarahaye umutayeri impuzu yari sanse kwishonera mu ijabe amusanga kwa Siyoni yimutse urumva niho yagiye nahone baramubuze icyo kibanza akoreramo baramubuze uyundi muntu niwe yarinze kubabwira ati jewe uge namubonye agiye gukorera kwa Siyoni none urumva mugabo ko hari ikintu n'ukuri gairi hari ikintu ca mauvaise communication urumva kubera iki urindira yuko umuntu agushikira ngaho nyene ukaca umubwira ngo cari kihe ngo ubeka bashani ya nibyo mufise akazi keshe kandi vraiment uwo baza patiri ngo abaje ngaha mu ishengero ni bangahe ngo ujye uramuzi ntashobora kumumenya mugabo ico kintu uragifise cyo gutelefona umuntu hakiri kare ukamubwira ati nukurumba barira amatara yacitse uranyica cyo kintu uragifise iconye kubera ko nakubwiye nti hari ibintu byinshi rero nico gituma umuntu bujyanye umuntu nyene iyo mpuzu aba yitwararitse cyane gose iyo mpuzu gusumba wa wundi afise ibintu byinshi mu mutwe c'est vrai nawe nyene aravyitwararika mugabo wa wundi aza kuyambara afise arabishize ku mutima cyane gose nkuko nico gituma ndamubwira nti fata nimero jewe hasigaye iminsi kuri programme naguhaye umbaza ati bite ya mpuzu bimeze gute ivyo bizodufasha je nawe kugira ngo dukore ya programme neza yawe rendez-vous yawe ize kuza kuri wa mwanya twavuganye mu gihe rero ibyo bidashobotse kuko hariho n'abakiriya urumva biba bitoroshe aza nyene kuri uwo munsi canke akaza wa munsi wararenze nawe gaca asanga haraciyemo waribagiye urumva biba bibaye ingorane kandi kenshi ingorane zikunda kuza kuri abo bantu niho hakunda kuba ikibazo aje wa munsi wararenganye haciye ko nk'iminsi nk'itatu urubanza rw'iyo rurageze n'uwo munsi nyene aho vraiment bica biba ikibazo wa muntu arashavura gose kubera ko urubanza rw'iyo rurageze kandi ya mpuzu ntayambaye nawe wagize ibintu byinshi wasanga byashitse turabyibagira mugahe makani baza ko ntabwo abara makamenshi yoshobora gushika ku ivyo bice nico bituma je nagumye ntangara 90% biza gute ko twebwe mu bakiriya twakira bitagenda gutyo onye mugabo nciye nibuka ko umujyambwa abumwe katukisha umutanga tukisha nyene ndiko ndakubaza Eric vugisha ukuri mu mutima wawe iyo haje commande canke uzi wa mukiriya uzi ko yama gushorera kandi aguha kanoti uhora uvyifata mu gute mu gihe haje ko aigo ico kibazo bajije ni ciza gose mu gihe haje umukiriya udashobora kwankira kuko ivyo birashika gose mu bisanzwe ntuca ukora muri wa mwanya nimba nahora ntaha saa 3 y'ijoro uwo mwanya ndaza gutaha saa 5 canke minwi kugira ngo ivyo bikorwa vyiwe nze kubikora mu mwanya utari uwa babandi bandi muri ico gihe ntibiza gusaba ngo nce nica programa y'ubundi iyo programa ishobora kwicwa n'ikindi je ntateguye kubera ingenda kubwire n'ikindi kintu urashobora gupanga ko impuzu urabona cyane cyane impuzu z'abadamu zisaba utuntu twinshi tw'utugenegene urashobora gupanga impuzu kwikora amasaha 3 canke amasaha 4 mugabo kubera ko iyo mpuzu isaba utuntu twinshi ugasanga ya mpuzu iratwaye amasaha nk'umunani cyane nk'amasaha impuzu imwe wiwi bipanze gute ndaryohewe ko waje ngaha kugira uduhe umuco ivyo bivuga ko abantu benshi tubimenya wapanze ko iyo mpuzu za kuyikora amasaha 4 ugaje usanga iyo mpuzu uko ariko uravyibaza
biragoye gose bisaba utuntu ugenda urafatanya ugira iki urabona impuzu z'abadamu si ibintu byoroshe ku bagabo ndavyumva biba ari ibintu vya bindi nyene biroroshe birashoboka mu mwanya wabipangiye kuri uwo mwanya nyene mugabo iyo mpuzu uciye usanga itwaye nk'amasaha 8 ubwo ntumva ko programa hariho ikintu kiza gupfa muri vya bindi ivyo birapfa ivyo birashika mugabo si igihe cose yego Eric wenda kuzi ko hariyo ibanga wowe warakoresheje kugira ngo ushobore kugera aho ugeze kubera Eric n'umuntu dibaza nka benshi baraza kumumenya no asigaye mu boss yuba aba boss tumenyane Eric tumenyane asigaye mu boss vraiment ndasabye utubwira ibanga wowe warakoresheje kugira ngo uno munsi Eric basigaye abantu benshi bakuza ko nibaza ko hariyo benshi biyongere kubaje hagute ubigira gute kugira ngo n'abandi batayore bari ko aravyumviriza baza gukurikirana kino kiganiro bavuga ati kino kintu kugira ngo Eric yakoresheje irihe banga kugira ngo abantu agume umaze kuba umu escrow turaguhanahana abakobwa twe turaganira mu guturira dusumba emwe mana ryashamba ryitwa gute ni mu rukoko tudometse ndabwira Riyena urabize Eric umve ujya ni shetani yawe mu gushona ntuzogende impuzu yawe azoyigira ntuze akarashika uyu acabwira uyu tisikarashika gusa acayongere ku ibindi donc turabwirana rero abantu ntibamenye yuko uburi kuri yononera isoko wewe wabikoze gute kugira ngo ushobore kumentena isoko ryawe kandi nabandi baza nabandi bantu kugira ngo abatayo bari kwatwumviriza bashobore kuvuga ati akanako gukosora akanako jewe sinzi ko novuga ngo ibanga nakoresheje mugabo jewe akagushika ko bujyanye ikintu cose ni intango yacu ufise intumbero ushaka gushikako métier ibikorwa vyawe urabiha intumbero navyo jewe ibintu byo gukora byo gushona nabihaye intumbero yo kuvuga ati akaniko kazi jewe nkora nta kandi nakanyene kandi ako kazi niko gategerezwa kubeshaho famille yanje urumva akazi kamaze kuba gutyo utegereza gushiramo ubuseriye muri ivyo bikorwa nta burofa nta kuvuga ngo umuntu ngo yansigiye ngo amahera ngo yitisi ngo reka ngo ndayarye ngo nzogira iki urumva aho wonye biba bimaze gupfa kuvuga ngo je hari abakiriya bavuga bati okay genda muri magaze hama authority ushone modele ngiyi inye amafaranga ngayo canke utuza kuyatora ibintu biheze kubera ko ibyo nsanzwe ndabikora gutyo wonye ku bantu bamwe nukuvuga ngo umuntu wa mbere amaze kukwizera akaguha amafaranga genda ugurira itisi ushonera impuzu ni ayo mafaranga ugacu yajya wibaza ngo uwo muntu azobwira uwundi ati urya rero ushaka ifaranga uri muhaye uca usezera ntibiza gukunda atujya yitwa kapi ubikoreye umwe uwo muntu araza kubibwira abantu 10 kandi abo 10 nabo baraza kubibwira abandi bantu 30 none wumva biza kugenda gute twe dukorera abakobwa cyane nibo bantu benshi kuko urabizi ko abadamu abakobwa nibo bantu bambara gose abagabo bo barambara nyene mugabo biratandukanye na mwebwe kuko urazi ko akantu kabonye haco uvuga ati ninde yakugiriye yako gaca mukuha telefone yiwe nkoreraka urumva rero ikintu ca mbere jewe ni kuvuga ngo ni intumbero nabihaye yewe ico nshaka gushikako niko kazi nkora imyaka nibaza ko irenga 10 ego ndabikora ikintu rero maze kugiha intumbero gutyo nibaza ko hacaja mu buseri bwinshi ukagikora kugira ngo ugikore neza umuntu umwe niyaza kugukoresha ko azobwira uwundi ati hari umuntu yankoreye ibintu neza kandi nawe niba mukorera nabi azovuga ati yasha uriya vraiment yarankoreye ibisanga yarankoreye nabi ego mbaze kamaze Riyena ni giki ubona cokosogwa vraiment kugira ibi bintu bihave abantu bareke kwidogera batayere urumva ko Eric yakoresheje ibanga ryo kuvuga ati akaniko kazi kambeshejeho niko kagaburira umuryango niko kaguri ikintu cyose ibintu by'uburofa no urumva yabagahaye intumbero rero wewe ni giki na vani mu mushikiriza nk'abatayeri bariko ratwumviriza bikihanwa mwumve cyo hinduka ku batayeri baguma bagira ibintu by'uburofa kandi babona ko bishobora no kwicira akazi je cyo novuga abataye bakwiye kwihanura ko
nimba babonye umuntu abizeye nimba babona ko bidakunda yuko iyo mpuzu zo mu ico gihe ashaka namubwiye ati ntibikunda amubwiza ukuri cyangwa amubwiye ati ndafise uwundi umugenzi wanje ashona neza si ubinyemereye ndashobora kumugutwara ko kagushonera urumva kuko plus uzobikora mukuri plus uzoganya abakiriya benshi urumva mbwa plus uzoganya kugumushaka kugira ibintu by'ubesco ibintu by'ubwenge ko aho turi mu gisagara bavuga ati ngo mudashizamo ubwenge ntuwogice ntuwogira iki urumva bihere bamenye yuko umukene nk'umukwe ni nk'umukwe urumva bamenye yuko ntihajya nyine ukura siko mworohereze n'ujya wundi kuko nawe arakorohereza akakwizera je numva nico nosaba ibintu byo kubesha bihere urumva eko antukangira ni ahanini nivyo Pani wowe urumva barahatswe no kukonona ka anniversaire kawe kari hit. Hari ikindi kibazo mfise ku batayeri. Muvyo bijanye no kubesha. Karamwishe n'ukuri agahinda no kwije karangi. Ubu ndamuguhereje kandi acatera kwa. Ikindi mfise ikibazo kubera iki mubesha abantu wavuze ngo abadami n'abantu bakunda kugira utuntu bigoye kugushona bakakubesha ngo model arazi kwishona. Wayiraba ukayita ntuwambare ukavuga ati amahera nayononye ilfo yuko ndaba ahantu ndayishira ntuyambare kubera modele singe ntaho bihuriye mukatubesha nama dépense umuntu abaye atakaje kwambara ibi urumva ndiko ndi kwiye by'abatayeri bamenye yuko ico bokora bamenye yuko akazi barimo n'akazi katoroshe babe responsable kuko barafise amafamiye bagaburira barafise iki natwe amahera turafise ibindi twoyakoze tukagura zishasha zishonye birahari ugasanga ko barahomba donc babe responsable bamenya akazi barimwo umuntu ku giti ciwe amenye kwipanga ubwiye wavuga ati ndakira aba anye ku munsi ndagira uku umpaye ntari disponible donc ukuri kurababaza ariko kurafasha mu wundi mwanya arakumviriza mbwa akagutahura ibintu byo kubesha nukuri ntimuzoja no mwijuru nimba Eric ndagashira kuri titi abatayeri ntibazoja mwijuru ni kimwe navuga ati Pamela wumvise ko ngenza kugira titi ngo ntimuzoja mwijuru uyo yavuze ngo mugishika mwihane bashitse muhira batarika oya bazotwara amazi aheze gihe baza kuko ubwizigirwa bw'umuntu burakomeye mu bintu byinshi bitandukanye mukuri babagabanye kubesha umutima n'ukuri mu mutabari Eric ndagusabye mumbwirire none ibyo bintu byuko wemera ko uzi kugira model kadarishani ukacushona pepe kare sase kwa umuntu n'ukuri yarababaye yaratunuye umutima vraiment arakwiye guhora hariho n'abandi bantu babigirira akakwemeza ati ndayizi modele nuko nyine nzoyigura rega nuko nakubwiye akwemeza ati iyi modele kadarishani ati n'utuntu tugira gutya two kuri TAILLEUR zo gushirirako akaca kubya modele pepe kare niko bazita mba kuri ico nibaza ko ahanini nuko abatayeri nyene bagenzi banje bariko baravyumva nibaza ko umuntu ikintu cyose ashoboye yovuga ati ikindi dakora ndagishoboye hama kindi kibazo gikunda kuba ni gihe umukiriya yaguze tisi hama kazana model mu bisanzwe amamodele amatisi yose ntava mu mamodele yose ego hari gihe umuntu akuzanira mugabe ivyo mutayeri niba yatagura kubibona niba yateza kubibona akamubwira ati itisi yawe ntiza kuva muri model hama ntabuciriyemo nshaka uduha umuco abantu biba impuzu wabahaye gushona wagera agatangwa kwisambagura mu bintu vyiwe ngo mbega we yankunze ngo irihe ngo yagiye hehe urumva ico kintu kirakunde gushikira abantu mba kwico naco nyene ngira ndaza kugira kwega natuvana ndaza kukivuga nanje ico nanje hari gihe kinshikira vraiment kwera ibintu vyinshi ukagira ukarondera impuzu muri uwo mwanya umuntu ahagaze ntuyibone mukagiye ukacuyibona kana mubwira ikintu cyatone ikintu kimwe utumbuka biba amashasha
hama ico nariko ndavuga nti mu modere yose ntava mu matisi nkuko urashobora kuzana itisi idashobora kuva muri modere office mugabo ico nibaza ko ari umutayeri atahezwa kuvuga ati iyi modere yawe ni itisi ntibiza kujana modere ntiza guhagarara gutya nyene kuko uyikoze gutyo wa muntu araza akavuga ati kwihagaze gutya kenshi hari igihe usanga yego hari igihe bishobora gushika ugasanga ntibyakozwe nkuko byategerezwa mugabo hari n'igihe bishika ugasanga itisi ntiyari par exemple nk'ubunye yari tisi ikomeye uciye ukora mu itisi yoroshe izo mpuzu ntiziza kuba co kimwe uyiravye uraza kuvuga ati wapisi ya mpuzu yanje ico rero nibaza ko twategerezwa kukibona imbere ukamubwira ati impuzu ntayo nshona muri iyi tisi genda urondera iyindi je kenshi ivyo mpora ndabikora hama kuri ico nawe waruvuze ati birashika umuntu akagenda impuzu ukayirondera ukayibura none mugabo uyibura gose ukayibura kopokopo niko ibitenge byose byarahaboneye ibitenge agasanga wose muzo kukuriha kandi ye sanse kuba responsable w'ikintu wamuhaye oui yari sanse kuba responsable ivyo onye nibaza ko ni vya bintu nyene mu kazi umuntu ategerezwa kugenda araraba neza ko umukiriya afashwe neza canke amerewe neza mugabo kindi hari igihe hasigara umuntu agusigira impuzu ugasanga hasigaye akamoroso kitisi agaca akubwira ati nzoza kugatora canke nzoza ukanshonera ikintu utwo tuntu bantu b'Imana turakunda gutera ingorane turakunda gutera ikibazo jewe ubu ingingo numva je nafashe ndambwira okay gatora gatware ni wagaruka uzoza ukazanye kuko utwo tuntu duto ushobora kuba baranagatwaranye ni yarara wanashaka arakantu gatoyi ugasanga mugabo karaguteye ikibazo ico waciza rero ni kuvuga iki nuko uwo muntu agasigaye kamushiriyemwo mu bintu vyiwe ni yagaruka azoza kazanye uwo muntu muzoca mubana amahoro neza bizogenda neza ikintu rero yavuze ngo kanze niwe wakivuze ngo ntibazoja mwijuru yo mwijuru tuzoja neza cyane ingenda babwira ingene tuzojayo twebwe twarakiriye agakiza kandi agakiza twakiriye ntituzoja mwijuru kubera ibintu byose umeze neza atacana kimwe wakoze ivyo twobifata gutyo mwese twese nta numwe yogera oya reka kuduhitana ingenda babwire ingene bimeze urumva abatayeri bashobora kuba bafite ico kibazo sawa ndavyumva mugabo unundi muntu afite ikindi kibazo igikuru nuko tumenya ko hariho ikosa ryabaye umuntu akavuga mana sorry mbabarira byagenze gutya na gutya kandi icyo ni devoir y'umuntu tukamubwira mbabarira ego bwira Imana itabona icyo rero nacyo ni cyiza n'ikindi ukavuga ati mana mbabarira ibi nabikoze gutya byagenze gutya hama bishitse na wa muntu wagira washavuza kandi iyo washavuje umuntu bujyanye ugacumukorera ibintu neza hari igihe avaho gushimiye ati merci naho byagenze gutya nibaza ko uwo muba mubihejeje muri uwo mwanya mugabo wajanye agize shavu ni vyiza ko mubwira ati sorry byagenze kujyanye pardon ego hama tuzoja mu ijuru kubw'ubuntu bw'Imana nimba tuzoja ego nube yega twari ni mu gikonta nk'icaha byamaze kuba mu bugenge oya ico tugifata nk'icaha bro Eric mugabo nawe turagutondeye mugabo ntutubwiye amabi akorerwa abatayeri nayo kubakira Ntuwogenda utayavuze amabi sinogenda ntayavuze vraiment ico ndaza kukivuga ico ndaza kukivuga mutorero dukeyi nk'ubunye umukiriya arashobora kuza akazana modere y'umuntu afise abantu amataye ibintu bimeze neza bihagaze neza ati mana yanje ngiyi iyi foto ndayikuzaniye iyi mpuzu ndayikeneye uko nyene wa muntu iyo mpuzu gacuyijako ukayifotora uko nyene wa muntu akayijamwo kwa kuntu ibintu bitapanze neza ku mubiri wiwe ugaje usanga hari kuja imbere umengo hagiye inyuma oya akagakazi ahaje ko yashane birapanze neza oya nivyo ni sawa hama ugaca umengo ivyari kuja imbere vyagiye inyuma agaca avuga ati wa muntu wanyiciye impuzu nje impuzu naguhaye si nukuri impuzu raba neza ku kintu cose kiri kuri iyo mpuzu ibintu byose biriko kandi bipanze neza none simberewe okay
ikibazo c'amadoda Bo ubivuze gutyo nibaza ko ubugize umukomerekeje kandi ariko hariho abandi bantu bababwira gutyo ndibuka umuntu ngo yabwiye umukiriya wiwe impuzu simberewe none ivyo bibere byawe wumva ugomba byogenda gutyo ufise amabere angana gutyo n'impunzu ariko ico si ciza sinokijako si ciza no kugira rangaje nziza kubwira umuntu neza utamukomerekeje jewe umuntu ndamubwira kenshi akiyizana iyo atananiranye kuko hariho abananirana ndamubwira iyi modeli n'ukuri naraba uhindure iyo ashaka kugira droite mfashe neza gutya ukabona inyuma nta kigenda inda gutya urumva aho uramubwira ati wo bihindura gato ukagira impuzu hejuru ukabigumiza gutya mugabo hasi basi ukagira evaze gato ego byari gusa neza cyane hariho abashobora kubyumva n'ubundi atabyumva na gato jewe nkorera kunyene uwo muntu yo niyambara nukuri biharaza kuba impani muraza kugira amatati kubera ko ubifata gute nyene utegeza kumuko ivyo gusavye byose babimugirira mugabo hari gihe bihera byanse iyo mpuzu byanse kwibera irumva ico n'ikindi kibazo canke akaza kubwira ati jewe nashaka umugongo umanutse gucyanye ukiri ukunye yaza akayambara wa mugongo wawugize kwa kundi ngo yasinoca mu bantu burondera ikindi kintu terako ivyo rero ivyonye byose biriko biragenda gutyo biriko biricaye ama programa yandi ari imbere kuko uza kurondera ibintu terako uza kugira mugirondere muhinyanyure ukuri iyo mpuzu muraza kuyimara kumanya muremure muri ko murarondera kwiza kubera ugasanga biciye by'ici bindi utundi turero dukeyi muri twinshi no vuga mugabo reka tugarukirize ngaha oya hari akandi wibagiye akavuga arafise akorerwa abatayeri abakiriya baza kwiba ubushashe batazanye mu gashashe kandi bazi yuko ubushashe busigaye bugurwa sensa busigaye bugurwa tarasi akavuga singa ngaho utashiriye mu gashashe urumva yase kuyivuga urumva ibyo ariko ndabwira ati vuga yo mabisha kuvuga gashashe abiba amashashe abatayeri urumva ko mwese urumva mutihanuwe n'umusoja mwijuru vanya yabivutse bakuzi bo kukaje nibaze yuko byose bashe kwivuga twamusugereje Eric kandi yabyifashemo neza yadusiguriye aratubwira abariko aratwumva nibaze yuko bumvise aho guhindura gufata umwuga nk'umwuga ukabona yuko ari ikintu kiseriye kuko abo bantu uri gukora dekonera bazoja kwibwira abandi abiba amashashe nabo utazanye agashashe gwa 5 kagwa 300 rero nibaze yuko abatwumvise bumvise byose twese amakote yose nayabajije kandi nibaze ko mwashe kuronka inyishu murakoze rero kudukurikirana muri émission kukayi na vendredi nibaze yuko bizoba binyisho kumane natwe peace and love